Yeah. Murazi ko ndakunda Israel na Madame Emily nabazaniye isuguru y'imene n'ishashi yayo nihagera kurondera ikibondo muzozibwire nazo nyene kugira nihagera kurondera ikibondo muzozibwire kugira muzovyare carimwe siko muvyarire rimwe muzibwire nico gituma nazanye zibiri parti yambaye ikoti n'akajire Simintu Isaac TV. Oh. Nakiri rero bano bamama mwakomera mushimire cyane niyo surprise nari ndabafitiye siwo aranje araberewe asa neza avuye mu Butaliyano Natasha Okay, ndabakunda cyane muraberewe. Kingi tuzogire mariage sha. Ndagukunda cyane. Yo. Aherewe wa muntu wiwe nanje mebe umuzungu wanje. Papa. Yeye bwo muzungu. Umwakuza Sibentu la amazi. Yarara. Okay, yeah. Murazi ko ndakunda Israel na Madame Emily nabazaniye isuguru y'imene n'ishashi yayo nihagera kurondera ikibondo muzozibwire nazo nyene kugira bandai Obiriza negeza kubandanya erega Natasha n'uyu nyene Natasha ni original n'uyu nyene nihagera kurondera ikibondo muzozibwire kugira muzovyare carimwe siko muvyarire rimwe muzibwire nico gituma nazanye zibiri parti yambaye ikoti n'akajire Simintu twese twari twararindiriye ngo turabe icyo yahabiye amashi umwana tugiye
none rabayimanira cyane imiryango uhuje imitima ugoka wavuze gute ndiko nitabira ari bisha nibiki witabira iki muze tubyine twiyereke tunezerwe twishongore ubuge tubwigire dusome rusose dutambe tutarike tuendelee. Oya uno munsi n'inkoni mariage si bintu murakoze cyane. Merci ndabashimira cyane. Amashi menshi cyane kuri Natasha na Nova la Bamba. Yesu ashimwe cyane. Umuntu muza kubona yambaye nayo muri twebwe mu DJ. Turanezerewe n'abakorana na DJ Israel kuri Radio Buja FM, umukozi mwiza nawe natwe turi abakozi nawe turakora umukozi mwiza hanyuma tubanye neza turakunze kuvuga ko yikuramo ubwenge turamusabira no kwikuramo ubwenge abihewe kubera nakadukunda kumucokoza nyine kubera nyine akunda kudutera inkuru kuri radiyo hanyuma hari ibisego turabyo turashimiye cyane muze mugire urugo rwiza imana ibaje imbere bayizagire Rebika yahoraza muri iyo minsi kugufasha akazi n'abatamumva ariko yahoraza akarangire ukora ubwo rero turabahezagiye mu mpande zose abahezagiye muze mubyare imbuto zose muze mubyare ibikura muze mugire ibyorora imana izibaje imbere amukoze ibintu byinshi bitarangiye benshi naje umwogera cyari muto ubwo ntabwo wari inyuma yanjye aha benshi mubwire ngo tugabeze naje kuba yuko Israel tubereye imfura tubereye umugambire kuri kona muzi twakarorero kabi ariko akarorero keza ubaye munsi tukaza kuvuga ijambo ngaho imbere tunezerewe tuberewe kujya ahandi ukuri turagusabiye kurisha neza warabonye ukuri n'inzu uzobamo ukuri kurema imana yaragweza ababona sitati yawe bayibonye twatuzi dushushe tukugene ukuri kurema imana wanemburo ibintu imana ihezega hanyuma kandi uyone mutwari wawe nawe yazogira ubumenyi kuba nawe turamuhezagiye imana usomukire neza yavuye mu matelefone ukabura kwa prochaine tuwaisha ingari wawe nta telefone nawe nyine atwereka inzu kuri sitati arashobora kuba atarayihoka amesheza inzu ziragoye ukuri kubona ku isi inzu atamurangiye kugira ngo yihe neza cyane n'utuzi dushushe n'iyesi nuko rero imana bahezagire tubasha gutanga menshi ariko Israel umuryango wa Buja FM turakuberewe cyane turakukunda cyane we nayo biga karibu sana imana bahezagire nuko tugiye twifuza ari umugabo rero wa Israel yatumye ijambo ari mu gihugu cya Canada uwo yatumye ashaka gushaka imbere nawe akagaragaza umunezero yiyembe mu ifoto ry'ahantu
ababyeyi namwe bageni